Ndabaramukije cyane mwebwe mwese muko murakurikirana imbonesha kure yacu ikaba ni yanyu ariyo Roy TV Burundi. Ni jewe umumenyesha makuru wanyu Bella Shaka. Uno musi turi kwa gatanu no musi w'ikiganiro umutekano w'ibarabara. Umutekano w'ibarabara ni kiganiro kidufasha kwigisha abanyonga abagenda n'amaguru kubahiriza amategeko y'ibarabara mu ntumbero yo kurinda amagara yacu no mu ntumbero yo kurinda amabarabara yacu kugira ngo aya masanganya twumva no hino agabanuke abantu babayeho mu myidagaduro mu mutekano ntangere n'amabarabara yacu aguma ameze neza. Aho rero tuyagisha abantu benshi batandukanye, abagenda n'amaguru, abagenda abanyonga amakinga, amamoto, amabisi, amatukutuku n'amataxi muri rusangi. Rero aho rero tuba dushaka tubibutse kandi tunabigishe kugira ngo amategeko y'ibarabara bagume bayitondera bayubahiriza kugira ngo abantu bose muri rusangi banyura mu mabarabara amagara yabo agume arinzwe. Ni Bella Shaka kuri micro, nyuma ya kamera turi kumwe na Dr Zombi ariko adufasha kugira ngo ano image abashikira ameze neza. Ndakwibutsa rero wewe utaragira abonnement ukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byose vya Roy TV bize biragushikira mu mutekano ntangere. Wongere kandi ugire partage kugira ngo abarundi bose muri rusangi aya mategeko abashikeko twirinde twese tubungabunge n'amabarabara yacu n'impanuro inyigisho kugira ngo igihugu cacu kiri mu nzira y'amajambere gishikare gutera kije imbere cyane mu mutekano ntangere. Ndagushimira wowe wanditse commentaire, ndakwibutsa yuko Roy TV Burundi ihari ku bwanyu, turabakunda cyane. Reka dutangure. Abakunzi ba Roy TV rero turatanga iganiro cacu umutekano w'ibarabara aho mpuye n'umuntu asanzwe atwara canke se anyonga ikinga kugira ngo twumve ivyumviro vyiwe mu kazi kiwe ka misi yose ivyo ahura navyo, ica saba n'impanuro yotanga. Ni sawa? Ego. Murameze neza? Ego turameze neza. Akazina kanyu? Akazina kanje nitwa Ndwayo Silver. Silver, usanzwe ukora akazi ko kunyonga ikinga? Ego. Mbega iyo uvuye muhira uvuga nti ngiye kurondera ico rirenza ico ntungira umuryango, ukaja mu ibarabara, nicaho ikintu ukunda kubona ati iki kintu iyo ngeze mu kazi kirambangamira mu kazi kanje mba ndiko ndakora ufatiye ku mutekano w'ibarabara? Okay, ikintu ca mbere novuga yuko webwe abantu basanzwe banyonga amakinga duhura navyo, ubwa mbere na mbere nizi ngendeshwa z'amamodoka, hari ukuntu usanga umushoferi cyane cyane aba bantu b'amabisi ashobora kuza imbere yawe muri ko muca mu ibarabara rimwe, akaza imbere yawe ukabona arahagaze atakira inyose, atakije bijya binyotere bitwereka iyo ariko aratera aja kugira ngo nawe ucumenye ingene wikonsantra ku kijanye na direction uba uriko urafata. Ubwo nyene ukabona arahagaze, hari igihe bica bigutera isanganyo ukaca umugonga. Ubugira kabiri n'abashoferi b'amamoto nabo nyene nuko nyene ingorane ni nkimwe, akenshi na kenshi baribagira gukinyota. Iyo ni intambamye ya mbere idutuma twebwe natwe bica bitugora ingene duca duheza tukagenda. Igira kabiri ni ingorane y'amabarabara, barabona ko amabarabara yacu atameze neza cyane. Ico ni kibazo cyane cyane kiduhanze, aho ushobora kuba uriko uragenda ukabona ikinogo imbere yawe, wamara kugenda ngo ugikatire ugasanga umwe mwariko muraja mu mukono umwe muragonganye, uramugonze canke arakugonze. Ico ni kibazo kabisa kiduhanze. Bare banatangwe kutwereka yuko niri barabara bariko barazibira ibinogo mugabo mbona umengo barabihevye. Iri barabara kabisa riraduteye ingorane cyane, abantu babijejwe bora bakabibandanya nimba byo babishoboka. Ibintu bidutera isanganya kabisa nibyo. Ikindi naco hari abantu ushobora kugenda iyo uri kurabavugiriza ikengere ngo bave mu nzira, abenshi ugasanga bagenda biyambariye ama écouteurs abandi bari mu matelefone, ugasanga birateye isanganya umuntu. N'abantu bagendesha imodoka baragenda barasamara mu matelefone cyane, ugasanga urashoboye kugonga bivuye ku mushoferi atavyitwayemo neza. Ivyo kabisa biraduteye ikibazo, ngoraba mwebwe mubijejwe mukadushikira imbere. Ivyo bintu bitatu, abashoferi b'amamoto n'abashoferi b'amamodoka n'ikibazo c'amabarabara, bakaraba yuko bo bidushirira mu ngiro. Nivyo murakoze. Okay, murakoze cyane. Mbega ugerageje kuraba abagenda n'amaguru
ahanini abagenda n'amaguru eske uba batera intambamyi nini canke nivyo gusa muhejeje kutuyagira? mu bisanzwe abantu bagenda n'amaguru ingorane nyinshi badutera n'abantu baba bambaye gutere, n'abantu bagenda barasonda amatelefone, n'abantu bamaze kwinshiramo neza yuko umuntu ariko aragenda n'amaguru batamugonga, ugasanga baraduteye isanganya cyane, ukavuza ikengeri bakanka kuva mu nzira ngo dutangire impanuro kuri abo bantu byo dufasha cyane. Okay, nawe we ku giti cyawe kuko uburundi ni jewe ni wewe ni yaye impanuro wotanga muri rusangi ufatiye kuri byo byose washikirije? Okay, impanuro notanga muri rusangi nuko umuntu wese yo kubahiriza ikintu ajejwe. Nimba jewe njejwe kuza kuvuza ikengeri mbonye umuntu mu nzira, wewe ndayivugirije ukanyubahiriza hama ukambisira nkabandanya. Impanuro ya kabiri no kwibutsa amategeko abo bantu banyonga izo ngendeshwa z'amamoteri cyane cyane amamodoka n'amamoto, bakubahiriza ibyo bigishijwe kugira ngo natwe bitworohere mu kazi kacu. Sawa rero tugushimire cyane. Sawa murakoze. Mugira umunsi mwiza n'akazi keza. Yego. Twicabandanya n'igikorwa turimo cuno munsi. Ndakuramukije cyane. Ndabaramukije. Amazina yanyu? Nitwa Ndayisenga Prosper. Okay, Prosper, usanzwe ukora akazi ko kunyonga ikinga? Yego. Okay, uno munsi turi mu kiganiro citwa umutekano w'ibarabara. Ni kiganiro abanyonzi bose muri rusangi, abagenda n'amaguru bashikiriza ivyumviro abaravye ibibabangamira mu mabarabara, cyane cyane ibikunda gutera amasanganya. Aho uraza gushikiriza wewe ivyuzi ivyumaze kubona mu kazi kawe, ibikubangamira bishobora gutuma utokora neza mu mutekano, canke bigashobora gutuma n'ubuzima bwawe buhasiga kubw'amasanganya. Nicaye ikintu rero kubwawe ubona ati iki kintu mu kazi kanje ko kunyonga kirambangamira, mbere kirashobora no kuba gitera n'amasanganya menshi, twebwe tukabura ubuzima abanyonzi b'amakinga n'abandi bakabura ubuzima. Yego, nk'ico noshikiriza ndumunyonzi w'amakinga nk'ikintu kibangamiye abatagisivero cyane cyane ku masaha yo gutaha taragera. Abapolisi badufata saa 10 sizeri kandi bitaba amasaha gutaha tabaragera. Nico kibazo twe dufise n'amasanganya, urasanga baguteza n'isanganya nkuko nyene mu bwo buryo butandukanye. Uravuze ati kuba badufata amasaha taragera biri muri bimwe bituma dushaka kwiruka n'umwanya tugasanga turahuye n'amasanganya. Urashobora kwiruka uriko wiruka abapolisi bariko baradufata, kumbure rero nako gahumbi waciye baca bagenda bagatwaye kandi atamvo ituma badufata. Tubona twebwe. None iyo muri ko muranyonga muri mwibarabara, urabona haca amataxi, haca amabisi, haca amatukutuku ariyo mabajaji n'amamoto. Mbega abanyonzi bagenzi banyu batwara ivyo vyuma vy'amamoteri, nta kuntu nabo nyene bashobora kuba boteza isanganya bakaba imvo imwe muzituma amasanganya aba? Nayo matukutuku n'amabajaji n'amatagisi nabene barateza amasanganya. Twese twe duteza isanganya twenyene, nabo nyene barateza amasanganya mwibarabara. Ni gute abo bandi nabo bateza amasanganya? Dushaka udusigurire. Ukuntu bateza amasanganya nguko kubera imodoka ziguma zigana ari nyinshi ivyuma mwibarabara baca bagongana, reba bakaca bavuga ngo batagisivyo nabo ngo bateza amasanganya, oro nabo barateza isanganya. Okay, nicaye ikintu ubona wohanura abo bose muri rusangi canke ico wosaba muri rusangi kugira ngo umutekano wawe ugume ukingiwe nk'umunyonzi w'ikinga n'amagara yawe agume ari mazima ubandanye urabaho mu bwiza budasanzwe? Ico nosaba ngiki ni kubumbure ngaha boreka tukagirane tukakora nyene umuntu atekanye, ata muntu ari karakwirukako kugira ngo naho gahumbi waciye ugatahana utekanye. Ati ico nico cyo tuma twege mu kunyonga tunyonga dutekanye tugashika amahoro n'amasanganya akagabanuka. Akagabanuka amasanganya ntangorane biteye. Tugushimire cyane rero. Yego murakoze. Mugira umunsi mwiza n'akazi keza. Namwe. Amakuru yawe nawe? Ni sawa ni sawa. Akazina kawe? Banyita Iramba na Elvis. Elvis. Okay, Elvis usanzwe ukora akazi ko kunyonga ikinga? Na cyane ndi mutagisivera nyonga ikinga mwibarabara. Twege natwe turimbonesha kure yitwa Roy TV, aho turi mu kiganiro citwa umutekano w'ibarabara. Tugerageza gushikira abene gihugu batandukanye, abagenda n'amaguru, abanyonga amakinga, amamoto, amataxi, bajaji n'amabisi, imiduga minini. Rero aho ni mu ntumbero yo kumva ivyumviro vyabo.
mbega amasanganya dukunda kumva aba hirya no hino abantu barapfuye babaye ibimuga ategwa niki ku ruhande rwawe n'icyahe ikintu ubona kikubangamira mu kazi kawe ushaka kuvuga ati iki kintu ndagifatiye ko kiri muri bimwe bitera amasanganya bigashobora kuba byo nahohotera umutekano w'ibarabara n'uwiwanje jewe ndaricamo? Icambere na mbere coco novuga ikintu kitubangamiye hariho ibijanye n'aya mabisi aba bantu barebare dufate nk'ibi by'ibintu by'ibitoro by'amanani byabuze benshi baba bariko biruka n'umwanya kugira ngo bagire amaroturu menshi bakagenda cyane twe natwe bakatwibagira kubera tunyongesha aya mapina abiri kandi duhetse n'umukiriya ugasanga uhetse nk'umukiriya yaremereye bisaba kugenda buke buke bikaba bitumwa ni barabara riba rimeze nabi mu binogo ugasanga niyo imvura ari ahantu hateze ibintu by'ibiziba bigasaba kuza guhunga vya biziba kugira uce ahantu heza ntuhavugwayo ugasanga za modoka nazo kamenga umushoferi areka yitwara nk'umuntu yanweye kubera wa mwanya ngo yihutira abakiriya rero we nawe ukaza guhunga vya binani vya vyondo ugasanga muhuriyeyo ugasanga arakugonze kandi akugonze ateye abandanya akaca avuga ngo niwe wari mwikosa wasamaye yego dusanzwe tubona yuko amategeko yo kunyonga cyane cyane aba batwara ibyuma by'amamoteri hari amategeko abagenga no kuvuga hari naho tubona haba hariho utumenyetso twerekana atahaca abanyeshure aha urahagarara aha barahajabukira mbega ubona ivyo byo bavyubahiriza canke wewe uravyubahiriza? Je kuvyubahiriza ndavyubahiriza kweri ariko gusa bobo ntibubahiriza kuko ari gihe guhagarara imbere atakira inyose ugasanga izo nizangorane nyene za gisida zibaye arakugonde ni umerewe nabi nuko ico rero ubona uhanura muri rusangi uvuga ati abagenda n'amaguru no bahanura iki abanyonga ikinga abanyonga amamoto amatukutuku taxi n'amabisi ibiduga binini jico no bahanura nuko ubwo bonyene bokumva nkiri jambo umuntu yoba ari karashikiriza bakavyumviriza hamwe nejo bundi canke hirya ejo nibagomba guhagarara bakatwereka yuko bagomba bahagarare ego hama ikindi naco kintu kijanye no yimibereho yiwacu tubayeho uko kuntu twe dusatira igihumbi senkisa ego mu police akaza akagufatira ikinga ntako surimwo kandi dufaturi ko bobo naho wovyuka saa moya z'igitondo ukabasanga hajya bashobora kuri gufatira canke n'izisaba kari gufatira nganye atako suri saa 3 ego okay tugushimire rero kuvyumviro vyawe tukifuza n'akazi keza n'umunsi mwiza murakoze cyane sawa. Turashabandanye rero n'ikiganiro cacu umutekano w'ibarabara aho tuko dukorana n'abasanzwe banyonga amakinga ndakuramukije cyane. Nanjye ndakuramukije. Okay, akazina kanje ni Bella Shaka umenyesha makuru wa Roy TV Burundi, akazina kawe nawe? Nanjye ni Nyandwi Gerve. Okay, Nyandwi Gerve uno munsi dushaka kuyaga namwe musanzwe mukora akazi ko kunyonga ikinga. Murumva ko mwiteguye kuba mwotuyagira? Ego turavyetegureye. Dukunze kubona akenshi abantu bava muhira bakagenda mu kazi ka misi yose urashobora gutora ikinga ryawe ukava muhira atingiye kurondera ico rirenze ariko ugasanga kubwo umutekano muke wo mwibarabara amasanganya rabaye swate atewe n'abagenda n'amaguru canke abanyonga amakinga bagenzi bawe amamoto amabajaji amataxi canke amabisi kubgawe ni cyayi kintu maze kubona mu kazi kawe atiki kintu kiri muri bimwe bikuru bituma haba amasanganya ikintu kire icyambere kimwe nuko abantu b'amodokari nibo ba mbere badutera amasanganya cyane iyo bishitse ukaba uri nyuma y'imodokari arashaka guca gufungira kamafire nta kinyoteri yakiri nyose nta na kimwe ukazusanga inyuma usanga ari kinga ryawe barijanye ivyo ni ibintu vya mbere bidutera amasanganya hakaba n'abandi b'imodokari bashaka bambaye kuteri abandi bakagenda bakaba telefone uca wiyumvira muri kumwe imikiranije ngo muri kumwe kwacubone yamaze gufunga ifire hari gishaka umugonga cyangwa akakugonga ivyo ni ibintu vya mbere bidutera amasanganya hama ibindi bigira kabiri ibintu vyerekeye ibinogo vyo mwibarabara ushaka gukwepera ikinogo kazobona muhuriye n'umuntu w'imodokari kandi abantu cyane cyane dutera amasanganya w'imodoka nini ko imodoka nini ikubonye unyonga ikinga niyigera
umvira yuko nawe ushobora kuba yo guha inzira ngo mu bisanyi. Ivyo ni ibintu vya mbere bidutera amasanga cyane. Kigira kabiri nuko twebwe abatagisivero kugeza isaha tufise ahantu dushobora kuba turi. Nimba hari igihe bishika ari nk'ahantu hagaze kazobona baragufasha. Aho amanda araciwe. Ntidushaka kuvuga ati wiki uziboneke bijanye ngo uri mwikosa. Ibyo twosaba yuko byoba byo ibintu ngombwa n'amasaha yasizere. Bashaka kuba wagiye wacerewe ukacutaha nasize zitaragera ziri mu kugera usanga murahuye uri kurataha ngo amasaha yarenze ugacufatwa. Urumva twega aho duparika hose ituramenya nko kumutakura hose ugiyeho zibona bagufashe ngo uri mwikosa. Ushaka kumenya amakosa urimwo, ushaka kumenya igihe uhagazeko. Nivyo bintu mu mutekano hungabana. Ego dusanzwe tuzi yuko mu mategeko agenga gutwara canke se kunyonga hari amategeko yashizweho na leta. Mbega ku giti cawe ubona ayo mategeko yubahirizwa? Hari aho tubona ati hari ikimenyetso cerekana atahantu naho abantu bajabukira genda bukebuke, atahantu haca abanyeshuri, atahantu haramanuka. Mbega ku giti cawe ubona yuko ayo mategeko arashobora kuba yubahirizwa? Ayo mategeko ntiyubahiriza kuko aho hantu hose duca na kimwe cerekana aho hantu yuko badashaka bafatira cango ho baho ashaka guteza amasanganya. No kuvuga nta capa gihari, nta na hamwe wese yijana ku mutwe wiwe. Nico gituma uboneka icapa itakadufasha umuntu akamenya atahana ageze umuntu yagenda uko byo ca bitworohera. Yego Nicaye ikintu muri rusangi wumva wosaba canke se uhanura? Ikintu nosaba nuko bodukorera aya mabara ivyo binogo bigakorwa neza kandi ugahana n'abashoferi bakagenda bukebuke twese tukagenda ku murongo umwe. Akabona kuri muri mutagisive nimbura umumotari turindirane tubisanye. Aho byo ari ibintu bizima. Tugushimire rero tunakwifuriza kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Murakoze cyane n'ubundi munsi muze mugaruke. Sawa sawa. Ndagushimire wewe wakurikiranye ino video yacu kugira ngaha kuri ku ncamake canke se kuri conclusion. Ndagushimire cyane wewe wanditse commentaire, ndagushimire wewe wagize partage. Rero ico twabonye ku bantu basanze banyonga amakinga nuko bavuze ibibabangamira, bavuze ati ibinogo vy'amabarabara abagenda ntibakrinyote mu gihe hageze yuko bo krinyota, abandi ugasanga umuvuduko udasanzwe bariko batuma bo ku ruhande rwabo vyo batamumasanganya. Reka tubibuse yuko ibarabara rifise amategeko arigenga. Wewe unyonga bus, wewe unyonga taxi, wewe unyonga tuk-tuk, imbere yo kuronka permis de conduire ubanza kwanza kwiga amategeko yo kunyonga. Ajya amategeko rero sayo wiga kugira ngo uyabike muhira, yubahirize mu kurinda umutekano wawe no kurinda umutekano w'abandi. Iyo ugize isanganya ujya wakoze nawe isanganya siwe gusagira ikibazo nawe biragushikira. Rero reka tubahirize amategeko y'ibarabara. Bashikije kandi ishimiro kivuga giti ibinogo vyo mu mabarabara. Ibinogo nivyo turabona ibinogo hirya no hino, ariko kandi tubibutsa yuko leta iri kirabikora neza mu gusanura amabarabara. Ico ni kibazo kizokemurwa vuba kuko leta ntiyicaye nayo irabibona. Iri bitunganya neza kugira ngo amabarabara yacu agume ameze neza n'abayanyuramo umutekano wabo ugume ari mwiza cyane. Ndakwibutse rero wewe utaragira abonnement ugire subscribe kugira ngo tubandanye muri bwa bumwe. Amategeko y'ibarabara ni menshi, uno musokoranye n'abikinga, ariko ejo tuzokorana n'abandi. Ivyo bashikije nivyo bavuze n'ibindi vyinshi, ariko reka muri rusange tuvuge duti amategeko y'ibarabara yubahirizwe ku bwacu twese, ku mutekano wacu n'ibarabara. Murakoze cyane.